Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abigaratiya igice cya 6 umurongo w'10 haravuga ngo nuko rero iyo muronse uburyo mugirire bose neza cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Dusangire ijambo rivuga ngo gukunda no gukora n'uyu munsi. Turakunda gushira ibikorwa ejo canke hirya yejo canke mbere no mu mwaka uza twari gukora uno munsi. Ari ibikorwa bibayabaye nta ngorane urabishira ejo, ariko gukunda ni igikorwa gikomeye cyane udakwiye gushira ejo, ariko ukwiye kugikora bicitwa uyu munsi nyene. Ibintu birahinduka, nico gituma igikorwa wari gukora uno munsi ukwiye kugikora kuko ejo ntumenya uko bigenda. Paulo yarandikiye abanyefeso mu gice cya 5 umurongo wa 16 arababwira ngo mugure uburyo mubugwiza kuko imisi ni mibi. Nshuti yanje, iyo bavuze ngo imisi ni mibi nukuvuga ko ibihe turimwo ni bihe bikomeye bigoye, mbere bigaragaza no kugaruka k'umwami wacu. Yesu ashobora kugaruka utarakunda kandi wategeza kubikora uyu munsi. Yesu ashobora kugaruka utarakorera ivyiza abo bantu ukunda, kandi urukundo rugaragazwa no gukorera abantu ivyiza. Si ivyo gusa, bavuze ngo imisi ni mibi, hari bigwara, hari intambara, hari urwanko rugwira mu bantu. Nagira ndagusabe wewe uri kuranyumviriza ukunde mugenzawe bicitwa uyu munsi, kandi ubiherekeze no gukora ivyiza. Kiri naco umwanditsi w'igitabo c'imigani yaravuze ngo ntukareke gukorera ivyiza ababibereye ugifise uburyo. Bavuze ngo ugifise uburyo nivyo hariho igihe umuntu agira akaryo keza kuko yofasha abandi, kuko yokorera ivyiza abandi. Reka kubwira umuntu ngo uragenda ugaruke ejo utazi ko ejo azoba gihari canke wewe uzoba ugihari. Bikore bicitwa uyu munsi nyene, umugirire neza. Hari n'igihe wifuza kugira neza umuntu ugasanga ntagihari, wifuza kugira neza umuntu ugasanga ivyo wamukorera vyari bikeneye mu bwana ugasanga yarakuze, cyangwa ugasanga yarashaje ari byo wari kumukorera kiri muto. Ndakwinginze ukora iciza bicitwa uyu munsi, ukunda abantu bicitwa uyu munsi. Nico kitubereye, nico kidukwiriye. Kandi gukunda rero birakomeye, ni naryo bwirizwa rikuru rivuga ngo ukundishe Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. None jo uzokunda Imana n'inkomezi zawe gute kandi inkomezi zawe zishobora guhera? Inkomezi zishobora guhera hanyuma ugasanga za nkomezi zo gukundisha Imana ntazugifise. Bikore rero ugifise inkomezi, ugifise uburyo, canke ugihumeka impwemu z'abazima. Imana ibahezagire.